yuko ahantu hose hari tongo utegerezwa kwegereza umwavu yabene ikintu bifise ahantu kuvuga aha dufiseho hegitari zishika 10 nganye duhagaze izo hegitari 10 izinka ziri ngaha umwavu urakwira muri zo hegitari 10 genda ari misusa ibintu biti bihwanya byinshi cyane ubu hariya mwonga biruzuye tubigaburira inka iba abantu bararya bakaruha tugashora mu masoko tukabona ntibagura cha tubigaburira inka ujewe ubu turamo turavugana yego mfise abakozi bama mu marimbiro y'amavoka yego ubu mperuka gutera ibihumbi 12 imivyari ibihumbi 12 imivyari ibihumbi 12 uri umuntu umwe twaratoye abagize federation rwego rw'intara ku makomine ubu rero bari ku kivi barimo barigisha abantu kuntu batera amavoka n'ukuntu bayashira ku mwavu imaze umwaka n'amezi 8 burya ikurikirwa n'ijya donc mugabo igaragara nka ari nini gose ihagarara ko ari nini mugabo yizoba nini cyane ku buryo ishobora gutera ubwoba ko ari yo meruka gurisha miliyoni 6 yari nziza cyane yari kuze imeze neza baraje barayishima baca barayingurira abandi usanga inka bayigurisha miliyoni 2 2.5 3 mugatwebwe kubera iba ari inka nziza zavyibushe zimeze neza baratugurira amafaranga atari make nk'inka yiwawe ishobora kubigurwa menshi yabarangaye wavyumvise ko ngiyi birageze nko mu miliyoni 4 kandi maze umwaka n'amezi 8 okay okay ntiharagira ko yimye none oya iragera kwimya ingana gutya oya izimya ziri yo hepfo afise urundi ruhongore yo hepfo ko bundi busanzwe turafise inka nyinshi dufise inka zishika 48 wow urumva rero twororeye hisha hano hari amatongo manini ca dushiraho inka kugira ngo na wa mwavu uboneke ariko mbega zivyibuha kubera iki kuko icyo niyo kintu gikomeye abantu bashobora kumenya ubwa mbere ho izinka ni izikizungu ndafise nari zikirundi mugabo kuri ubwo zitwa ko ari zikizungu abandi usanga vyaranamvye ari bigufa muga twebwe turaziha ubwa mbere ivyatsi zifungura rubingo tukashiramo nibindi vyatsi n'ubundi bwo bikataguye nyene utuntu duto turavanga hanyuma rero aha turaziha amazi twasizemo yamukuna na merasi mu mazi zigaca rero zituma iyo ziriye ca zinywa amazi urabona nkiriya n'imvyeyi niyizi vyari ziri hana ko yibereye ngaho yimereye neza agifisa amezi oya ntiragira amezi ironsa aho irosa yari imwe irosa ijya turayicukuye ko utuja twishira ku mfizi nuko rero niryo banga hanyuma urabona ko tuzisasira muga ari cyo neko ndatahura mutaje je nabonye aho muba kumuhana donc murafise bitungo watambuka imetero zingahe ofisi ni yororiro watambuka kandi hose kubera iki utazishize hamwe tutazize hamwe oya ni ya ntumbero yuko ahantu hose hari tongo utegerezwa kwegereza umwavu yabene ikintu bifise ahantu kuvuga aha dufiseho hegitari zishika 10 nganye duhagaze izo hegitari 10 izinka ziri ngaha umwavu urakwira muri zo hegitari 10 abakozi bacha uyora urabona aho urabona hakiya kintu tuyurundamo ije n'ingarani ndende ingarani turunda hajya uwose uja hajya hanyuma tukawukuramo tubushira muri iri tongo nyine donc urumva uwufite amatongo atandukanye ahantu hose ari tongo ucwashira ibitungo nini turatashira ibitungo hatari ihene hari inka hatari inka n'inzu y'abakozi niko bimeze ubu tumanutse hepfo aho wasanga n'amasitoke inka ihene intama n'amasitoke n'inkoko ziba zirimo uraza kubibona reka tunyaraguritse kugira ngo dushobore gucunguza umwanya umwete aha niyo tozimya mikoro Jeff tuca twinjira mu kintu kiriko kiravugwa ngaha mu Burundi yitwivoka kwivoka iri nivoka urabona ko bya bintu nk'ubu mu Burundi ariko baravuga ikintu cyitwivoka ko ari ikintu gishobora guteza imbere abanyagihugu kandi bikaba nkako yego jewe wanashaka ndagitwara mu ntara muri federation yivoka
iyi ntara yose nitwara ico gisata kivoka. Urabona rero ko amavoka yashaje turayatema. Amwe yamaze kuja kwingurukizi tukabitema. Tumaze kubitema tugaca tuzana ryavoka rya ruhere tukagerefa. Arako twarisize ko ngaha kugintu uruti rungana gutya gamuta ikirosho kigirefa ari kumunga cyari giti ginini. Uruti runini turarutema rukaza kumuvyaro haja kinaze tatugerefa. Tugashirako akavyara. Ugashiro nk'igiti gishasha. Ubu rero iri ririko ni ruhere. Aho turamaze kwamura. Utuyango rero riyango gera ugira kabiri. Kandi aha n'umwaka umwe rimaze. Urumva ko rero vya biti vyashaje dushobora kwihindura bikaba amavoka mashasha. Twinjiye mu mavoka nyezina. Twinjiye mu mavoka nyezina. Hasigaye hariho ubwenge bukomeye gabi. Jeff erekana nabizivoka ziri kuri agashami toya cyane. Manuka hepfo nazo aho ziri hano. Nivoka ari aho ziri hano. Wicange zinga. Naho nyene nabimwe. Abanyabujumbura nk'ibo igura gahe Jeff. Igira ino. Ibujumbura iyo iyi ni 2000. Wari andi manini ngaya. Mama we. Ngaya hejuru. Jeff. Laba Jeff izivoka ziri kuri agashami gato yubusa cyane. Tugeze mu murima w'amavoka. Wow. Tugeze mu murima w'amavoka. Nariko ndakubwira uyu mugambi gamuta. Uyu wawutanguye ariko muna voka ari zakera. Wajewe ibintu byose ndabikora. Ngiye tubona kubwiye ko ndima ibintu byose. Urabona rero ngaha. Iya twadufise ivoka ryari ndigitwa ngo niripita. Yego. Kimwe cyama binini. Ubu rero tugihindure tugishyireko amavoka yitwa ruhere. Yego. Aha urabona ko twacacuye. Ahazoza kumuvyaro nano haze kuyundi nahaze kuyundi. Yego. Tuca tushira ku mavoka 3. Mu mwaka umwe tuba turamo turamura amavoka ruhere. None mbo dufate nk'iri shami ngaha ndashobora kuvuga kagashami ngaha akavyaro ngaha kandi ngaha ucuduhonya hazigare ko kamwe tuduhonya tukasigazamo kamwe bubiri butatu kandi aka kamwe kamaze gukura nta kandi kaza nako tuguma tugakurako reka turabe aho twabisize aho nabisize mu ngiro aho nabisize mu ngiro naha aho urabona ko twashize kuri meshi. Yego. Mugabo twasize kuri meshi urabona ko ari gerefe niri ni gerefe na hano ni gerefe nunga hari ya gerefe aha twarongeyeko na hano twarongeyeko. Uro turamo turaraba ubusumbane. Nitwasanga iri ari ryo rikura gusumbiri bituzoca turikurako. Mugabo twasanga iri ari ryo rikura gusumbiri ucuhanyura. Babibonye? Uro hazoca hakuriri. None nahazosigara ko hazosigara ko ico natahuye mute. Iri naryo nyine ryari gerefe. Kandi kuri iyo ruhere nyine. Kandi ryamaze no kwama. Yego. Ariko haza kudushuwe. N'amavoka yajyangatseko. None uri kuriye kiki ntivyari gukura vyose hari ico nico. Gituma ndarikuyeko nuko ryo cyari nyohiri. Bikanyohiri bigaca bituma bidakura neza mu bibe binini. Dushaka rero ko azoba manini. Ni muri yo ntumbero. Nuko. Okay. Aha rero turafise aya mavoka aramanuka. Ugende yo hepfo cyane iyo hepfo kure. Ndokure watujayo. Mugabo urabona ko amavoka turayafise. Ne gatoya ko ku bintu bijanye n'ivoka. Yego. Ubu mu bisagara urabona niho hantu haba hahuriye abantu benshi. Barakenera ivoka bakazibura. Izi mwebwe iyo zeze zishokera. Ubu no kuvuga urabona ivoka risigari igiterwa njabuka amazi. Yego. Kandi mu misi kizoba ari ikintu gikomeye cyane. Nk'ubu jewe ubu turamo turavugana. Yego. Mfise abakozi bama mu marimbiro y'amavoka. Yego. Ubu mperuka gutera ibihumbi 12. Imivyari ibihumbi 12. Imivyari ibihumbi 12. Uri umuntu umwe? Ndaza kukwereka ahantu ni hariya hepfo turaza kujayo. Uri umuntu umwe? Ndi umuntu umwe. Imivyari ibihumbi 12. Urumva rero abakozi bamamwo barimo barayakorera. Mbega kazoza kivoka ati mbega Bujumbura gute kuri taboneka. Araboneka bukebuke. Mugabo ubu kubera ibujumbura
bataramenye ivoka icyari cyo riramo rirashoka hanze. Turafise amasoko ngaha Ikobero na munuzenya iri mu rugari. Turafise ajase y'isoko riri ngahi wanje Bwambarangwe riri mu nuzenya muri koperative yitwa Haguruka Dufashanye nije ndanayirongoye nkongera nkaba ntwara nicyo gisata kivoka mu ntara ya Kirundo muri federation avocado. Urumva ko rero muri make amavoka nivyo haraya vino aje Bujumbura mugabo hajayo make kuriko ayaja hanze mu misi za rero tuzoba dufise n'inganda. Naho ubwo nyene nico nakwibaza nti none izi zishokera hanze benshi bazitwara mu nganda. Yego ni harabuza abarundi biyumvira izo nganda kugira ivugume ngaha igihugu nk'urunani federation ruriko ruriga igihugu kiriko kiriga ukuntu amavoka dushobora kugira inganda ngaha mu gihugu cacu. No kuvuga rero turarindire mu myaka 5 tuzoba dufise amavoka amaze kuba menshi muri iki gihugu. Urumva ko n'inganda zizoba zihari. Tugomba twegeranya uburyo leta yegeranya uburyo twubake izo nganda kugira ngo dushobore natwe guhingura iryo voka ahubwo tuzo turarishora hanze rihinguye. Yego donc keshi ngaha mu Burundi Uburundi ni soko ry'ibihugu mbona bitari bike burahashorera ibindi bihugu birahashorera nga natwe ibyo twirwe turajana hanze baduha rumwe numva umengo twobihingure natwe tugashora produit fit. Ariko programme y'igihugu urumva ko nk'ubu ivoka ngaha iwacu ryahora rigura ikiro amahera 150 102 ikiro y'amarundi ivoka aho ni ryari kwivuga ngira ndakivuze gutari kureka nsubiremo niyumvire neza. Oya zirazira no kuvuga oya umufuko w'ibiro 100 yara amafaranga 10,010 aho gijana kingire jana nayandi 10,015 ahiwayi ngahi wacu umufuko warugura amafaranga 10,015 n'ibijana ubu uno musi aha nyene ahubona ngahi wacu ubu ugeze ku 180,000. Ariko urumva ko akarusho k'isoko rishasha nayo ashobora kurenga ashobora kurenga kuko hari amasoko yo hanze azotuma rero ivoka riba ikintu giteza imbere abene gihugu. Ivoka rero urumva ko mu misi kizwari ikintu gikomeye nivyo kuno munsi twebwe urumva ko twahora tuyatanga kurunuze kuruwa mugabo ntitwidoga ko twaronkamwo amahera menshi. Ariko ubu rero urumva ko bizoba umurengera nk'ubu dufate je ndvise 3,000 n'amajana 5 bimaze kwera ivyo ukawateye n'ivyo 12,000 ubu ndateye 12 kandi sindekeye aho wo n'umuri mumwe ndimo ndatera n'ayandi kugira ngo ivoka ribivoka nyene mu ntara ya Kirundo ndimo ndahimiriza abantu bose kugira ngo bayatere banayakore aya yakera nakweretse ko turamo turayatema ndimo ndavyerekana abandi muri intara ya Kirundo twaratoye abagize federation urwego rw'intara ku makomine ubu rero bari ku kivi barimo barigisha abantu kuntu batera amavoka n'ukuntu bayashira ku mwavu kugira ngo ashobore kuba igiterwa koko kizovamo amafaranga yotuma yambona kazoza y'umukuru w'igihugu tuyigerako. Hari mu misi heze urasanga umuntu yejeje amavoka ayavunditse donc yaje babango bazivunditse bazitaritse sihiye zikabogwa n'abakire nyinshi zikamugorirako umunsi ntavoka yobora oya nibikunda kira noneho abo babigira uko kwari kutamenya jewe mu byo nize nta bintu na bimwe je bidiba nta bidiba mbega ayo mavoka abaye menshi tusha tuyagaburira inguru ibijumbu bibaye byinshi tubigaburira inguru je ndari mu misusa ibintu biti bihwanya byinshi cyane ubu hariya mu mwonga biruzuye tubigaburira inka abantu bararya bakaruha tugashora mu masoko tukabona ntibagura cha tubigaburira inka kandi iyo nkubigaburiye ikivyibuha iyo nguru bigaburiye ikivyibuha ejo bundi gaciguha amafaranga wari warabuze kuko yavyibushe yarengeje ko kubyo yahurija duke none yariye vyiza kandi vyinshi
ufashe umwimbu ukawuha ibitungwa kuri wewe ntubuhombye nacyo mba mpombye n'ubu none nk'umuntu ashonje yo kumva uvuze gutyo akarorero kari hafi uno munsi turafise depo y'ibigori turafise depo y'ibiharage ubu kubera ibigori byango vyera ibindi ubu turamo turabisya tubiha ibitungwa iyi ntara mwe mwarose umwimbu mwinshi ku bigori neza cane kubiharagiyeho gute no kubiharage none ndafise toni 50 ndazabuze kwereka zibiharage z'imbuto kandi iyo ni bigori kubera ubu byitwa ko byataye agaciro byataye uburyo bw'imbuto ubu nca ndabigaburira ibitungwa simpomba sino nca nigurira jewe nyene urumva nca nishorera murakoze cyane murakoze namwe